bw'ubu nidanje 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 abakobwa b'ubu nidanje 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 urukundo bw'ubu nidanje 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 abakobwa b'ubu nidanje nidanje nidanje. ndabaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije namwe bantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Uyu ni Madame Joa Imuhira Media, mwongeye gusubira guhura kandi ndabafinze uno munsi ndabafitiye surprise idasanzwe. Uno munsi naronse umuntu w'umusani aheruka gusohora indirimbo. Uwo muntu rero abahehe, ndamukuye i Burundi kabisa kabisa, muri ca gihugu c'amata n'ubuki, ca gihugu ca paradizo, ca gihugu gifise agakeke, ca gihugu gifise akarobe. Iyo abadiaspora bavyumvise umuntu wo kabica bikanka yuko burira indege ngo bashike kwirira agakeke kwitanganyika, ariko uno musi Madame Jo yahishikiye yihurira n'umusani. Rero ubu rero nibo bagira batangure gutera inkuru kuri iyo ndirimbo. Ati vyagenze gute? Urazi yuko je ndi umushakashatsi, nama ndiko ndondera ibiganiro vyinshi kugira ndabaryohere. Rero uno munsi niho navuze ati sinzi ukuntu ariko ndirabira uturengana kungurukana bumenyi, nza mbona indirimbo iryoshe cane. Sinzi ukuntu mbajije ati none umuntu ninde hariyo abantu bakerebutse baba barankubise itelefone, nanje ndamutelefona ati no kwibariza amakuru abiri kuvyerekeye iyo ndirimbo abantu bose ariko baravuga iriko ivugwa i Burundi. Ego rero reka rero uwo mushitsi tuganire. Ndamukiriza abarundi ba Imuhira Media, ucubabwira n'akazina kawe kugira bamenye, hama tubandanye tuganire ku vy'iyo ndirimbo yawe. Ndabaramukije abakunzi ba Imuhira Media aho bari hose, ari mu Burundi n'abari mu makungu nyene. Ndabatasha cyane, nitwa Sunny J, amazina abavyeyi bampaye ni Alexandre, mpamagara Imana yo ku muziki wanyise Sunny J. Ndaryohewe cyane kubana Imuhira Media, kubana namwe mu kiganiro. Murakoze cyane Sanjay. Reka rero tuganire vy'ukuri irya ndirimbo maze imisi ndiko ndabona numva bariko bavugira amajambo menshi, niwe wayisohoye? Ego ni cyo. Rero imbere ko tuganira ivy'indirimbo yawe, reka tubanze tuganire ubuzima bwawe, tubanze tumenye uwo Sanjay ninde, akora iki, arubatse ntiyubatse, bimeze gute? Ikibazo cyiza, ntiyubatse, ni umuhungu n'umusore. Nafise akazi nkora impande y'umuziki, twashimye kukavuga ariko n'umuziki n'akazi. Ntiwashimye rero kutubwira rero akazi kawe dukora kugira ntituzogusangayo ngo tugusabe ayifana. Ni private, nimwazi Burundi tuzoguma tuvugana, nzobayifana nta kibazo. Aho rero ariko anyegeza abafana, hewe ndazi impamvu yabanyegeje ku kazi kiwe, akorera inoti zihabona, muze mumurondere natuzarababesha, atinya kuvuga igishahara. Nta ngorane. None Sanjay, naho wasa kutubwira akazi kawe tuzokarondera, kandi nakarondera nzokabandikira muri commentaire, ndababwira ati ka kazi nagatoye, nzoca hariya hirya no hino ama tuzokamenya. Rero ntuze Sanjay, rero reka tuganire basi ako kazi k'umuziki. Ati rero ntiwubatse, uri umusiribateri ngo kwanza reka tuvugane kuri ivyo vy'ubusiribateri. Batubwira yuko ngo basana inyoni ngo ntibashaka kubaka. Ni kubera iki mudashaka kubaka urugo? Ngubatse muca mumukura mu mugo. aba ariko agenda, ariko birakunda, bivana n'ico yahisemo, ariko ni inshingano za buri wese. Ni ikintu buri wese aba agomba gukora, kubaka n'ibindi bintu biryoshye. Ariko basani bo rero mu nshingano z'abati ntibashaka kubaka. Je nabo mbona bose kandi rero babajije rigitwenza ngo dufise abana 5 6, none muba vyarakunyoni. Aho usanga Sani nawe nyene afise abana 8, ufise bangahe? Je nta n'umwe narifashe. Warigumije uzoko. Ni wowe wenyene uzokora ibitandukanye n'ivy'abandi, ni wowe wenyene uzokwiyemeza kubaka. Ego kubaka n'ayandi mabanga nyene kuyafatana wenda kubona
ndakubona uzavuga Mm. ukora ya proje y'abandi nko mu myaka iza tuzoba twumva Sani afise abana 5. Izoba kabaye yayo sinzobikora. Oya nukuri murakwiye kuza mu- mukabashira mu rugo abagore bakabagora none ntimuri abagabo babagore nyene babagore mu vyemere nta gutinya Usanga ya umugore aciye akubwira wewe umva ko aca ataba kabaye. gutinya nagira ngo aca kwankuraja akakubwira ati tera imbere mwubahwa Mm. mushinga ntahe wanje tera imbere mu muzika oya uyo onya abaca intege uyo nta kumutora ni ugutora ubankuraja ego Uwo nawe aragoye kuboneka. Usanga azoba wuronse akubwira ati uzomera guheba kuririmba, uzomera guheba umuziki hama dukundane. Benshi nuko baza bavuga uwo akwankuraja nibaye. oya abo si abiwawe uca ubabwira ati genda murondere abandi rero reka tuganira mu buto bwawe eske ibintu by'indirimbo ibintu byo kuririmba wabitanguye ufise imyaka ingahe Yari imyaka mike, Mm. imyaka 9-10 ifise noza ndasubiramo indirimbo z'abandi hama nanje ca ndiga gukompoza ngo nje bica bifata uko. ego none aho watanguye kuvuga ati ubu rero ngira sohora umuziki abantu bamenye ivyanje aho yari ryari 2011 na ni 10 kera wahora amaze gusohora indirimbo zitari izike alubumu yo warayikwijije ndibaza n'ibanga ryanje ariko bamenye ibijya nyene turi. uriko urakora akazi uriko urakoza ibanga ryawe urumva ntushaka kutubwira ati maze gusohora ibingana gutya na gutya oya tuzobirondera hariyo abantu b'abashakashatsi tuzobibona byose babikwandikiye muri commentaire bariko barakubwira ati ibyawe tubizi vyose nawe uza uratunyegeza Zirahari ariko iyo mba ntamba nayo nyene ni babandanye yego bankurikiye. rero gusohora umuziki mu Burundi uri mu Burundi no ku isi yose mpora mbona bidoga bakavuga yuko ntivyoroshe gusohora umuziki eske wowe nawe birakorohera No munsi biranyorohera nagize Imana mpura n'abantu bumva impano z'iwacu Mm, ariko mm. baramfata mu mugongo kuri uno munsi. I take Lord aho ngeze ntabwo ari jewe sinari kubishobora ariko Imana icyo yisabye mu masengesho irakiguhereza yamaye abamfasha ndabashimira no mu bihe bibi nzoguma ndabashimira kubera Imana. Amina amen amen ego hama rero watubwiye ati wanse kutubwira ntuze indirimbo umaze gusohora reka tuganire rero kuri irya ndirimbo yawe uheruka gusohora naho wanse kutubwira ibindi byinshi mugabo twebwe turabashakashatsi tuzobirondera kandi tuzogaruka tukubwira ko twabimenye vyose ego rero muze muramukurikirana mu araza kuduha amapaje Facebook yiwe ama YouTube ama platform yiwe yose arayaduha kugira mugume mubirondera muzotinda mubironka indirimbo titre yayo yitwa gute yitwa Danje. Danje Dem Canke Danger. Danger Danger ibintu kuriko wayise Danger inspiration wari ushatse gutanga ihe message Message niyo urukundo rw'ubu rugoye udafite amahera ntushobora kurushobora nubwo aba ufite amahera. ivyo nivyo mwibwira canke mwarabigendereje musanga nivyo Natwe twarabibwiwe nararondeye diaspora kare inkuru ndende. bajya abadiaspora n'indi sare ufite abadiaspora banka depression ngira nivyo banka urazi kugira ushikire uwo mwubakanye muri diaspora biragutwara umwanya ukwiriye hama kubakira ku telefone naho ntibavyoroshe baca batinya bakavuga toya iyo ntambara iyo patience ntayo dufise bakaca usanga batinya ariko urukundo rurakaze yego twarabonye bamwe vyakunze ba Alvin Smith twarabonye bigerageza mu nyuma bica biherera mw'ibarabara sinzi ukuntu vyahindutse n'abandi vyahereye amakuru yiwe baravanye baragize divorce ogi urabibona ivy'abadiaspora nuko vyama ufite haraba ibibazo ukuntu mpora mbona haba ibibazo imyikekano ati numuhenda ngo twabonye umuntu akuvanze induru undi nawe bariko baramva donc uca usanga imitima yama mu kirere nico gituma uca usanga bihera bidakunda rero ntuzenya ati rero urukundo rero udafise amahera ati ku musitari ho haba ari bindi bindi bavuga nabi umusitari niwo mwegeranye wenyene ntakwizera tuziri ntavyo nzi urumva nico gituma asohoye indirimbo yitwa Danje none ko tuzi ko abigeme benshi biriko barasenga bafukama basaba bafasha
hama bakaca basanga basani ntibashaka babikeka no biherera hehe murabarenganya. bavugwa ko vyinshi ariko ndibaza ko atarasiyo bobura kandi biciye Eh, muri uyo muziki nyene sinzi ico babikorera. ivyo n'ibihuha ni ibintu vy'iterabwoba bakoresha, mugabo wegereye abamaze kubaka barakubwira yuko ata kibazo gihari, Umusani yuba umufasha musangira ivyo nyene, ivyo nyene ufise nivyo musangira muri nta dukeya birebire. bafise. Iyo agukunda kiretse Ego. atagukunda, ugiye kutagukunda mugabo umuntu agukunda musangira ivyo mufise, rero reka gutinya mwabasa nimwe. Oya, ivyo si ivyo n'amakosa. Ego, hama iyo rero ni danje. Rero tubwire amajambo mu ncamake, amajambo arimwo kugira abantu bumve ni danje, hama baca baja kwirondera kuri platforme yawe. Amajambo arimwo avuga ibintu vy'uno munsi ko bitoroshe, abubu ko batoroshe, abakobwa b'iki gihe ukuntu bameze vyagirimwo, aho abagumye bambaza ngo abahungu b'iki gihe nabo ntibangana n'abakobwa. Oya, Abakobwa abahungu nibo nibo nashatse nibigaba number one, ati abakobwa. bobo bararenze Yeah, baranavyerekana. Nurya je ese. nakoresheje namuhaye 50 y'amarundi yarayane Eh, yakoroka amadolari ari 50 arise nkani kandi aho umuresha. aca arayantera aca yatswe kuyatabagura. Mw'abakobwa mwe ni kazi kanyu muzosaza, birabasha muzoza kurondera abajene babaheranye n'abasaza bose muce mwiroturuva muri mwenyene, wubaka mubironderere hamwe mw'abademu mwe, ni kazi kanyu. Sanje akabacika birabasha, uwundi mu kumuronka bizobagora. Ego Sanjay, abakobwa aribo bidoga cyane kuri iyo ndirimbo yawe, ati iraryoshe iratambitse, mugabo Sani ibintu yadukompoje ko ntibishobotse, byagenze gute? Uno munsi ibintu vy'uno munsi nyene biragoye kandi bambwira ngo narababeshe ngo n'abasore ngo basigaye babaka amahera ngo sibo gusa. Mesaje zose ndazakira. Urazakira ivo ukazifata uko nyene, ati n'abasore basigaye babasaba amahera, urumva ubu ntituzi uzotangira si uwo ariwe, ntituzi ko musigaye musabana amahera. Ego, urumva rero en Ego. generale, none kugira uyikompoze, eske warigeze uhura n'umuntu akudeseva muri ubwo buryo hamwe uvuga ati ni danje kabisa? Ego muri ubu buzima tubamo biraba navyo vyarambaye ko igihe nari nkiri mu marira ariko Imana yarampezagiye ndavugira kuri Muhira Media, kera vyari bigoye None vyarambaye. vyakubaye ko gute? Eske uwo mukobwa yarakwanse neza aguhora ubukene? Iyo uri umukene ata kintu ufise nta jambo uba ufise, baraguponda bakagufaka bakagushira hasi. Ndibuka nkiri mu marira ntawampana yambu, ariko ubu Imana yarampezagiye ndenganye mw'ikaritsiye bose baza kunshengerera bavuga cane ipoa yatari. Mw'abakobwa mwe urukundo ni number one, ibisigaye abantu babironderera hamwe, niko nibaza murabirondera buke buke bigatinda bikaza. None ubu ko afise inoti bizoca bigenda gute? Muzomukurahe? Ubazogukurahe ko inoti ziriko ziragenda? Ni kazi kanyu rero. Ego, iyo ndirimbo ni danje rero. Donc inspiration no kuri uwo mukobwa nyene yakudesevye kiri hasi utaraduga gatonya. Avuga ko ataco nomumarira ariko Imana nayo yishura hageze ku gihe. Ubu rero ufise inoti zingana gute abakobwa be barumva umunoho? Tubwire ibifaranga ufise ingene bingana. Noshobora gutanga imari, noshobora kugira mariage. Ubu woshobora kugira mariage, none ubu wararonse ukwemera ukuri. Naho ndabona. Ega n'abahungu muragoye ngo murondera aba diaspora. Uri mu gishaka barya bari hafi yanyu ngo murindire aba diaspora, niko numvise ngo abahungu ubu ngo bataronse umu diaspora nabo nyene ngo ntibubaka. Aba diaspora mwavyumvise ngo uyu Sanjay ngaha nimwipunje. Ego rero reka rero tubandanye ikiganiro cacu Sanjay. Rero ntuzenya watanguye kuririmba ufise imyaka ingahe? Nari mfise imyaka nka 12, 13. 12? wari ukiri muto, aco wari dogo Nari muto. dogo dogo yanyikiye kuva abaye umupapa yaciye abivamwo vyose.
rero ntuzenya ukesha abantu bahora bavuga yuko iyo uriko urasohora impano zawe hariyo abantu baguca intege cane cane apana abagenzi cane cane abaguca intege usanga ari Mm, mu muryango swati abavyeyi n'abandi muba mufitaniye sano bakavuga ati uyu mwana wacu noneho mm, arataye umurongo twashaka yuko azoba ministre none ntabi ivyo agiyemwo ivyo bintu vyarakubayeko mm. Barazinciye bashaka kumbwira umukizwa cane. umukizwa abavyeyi bawe Kube n'abakozi b'Imana bo mw'ishengero bya Adventiste. yo we baramuhagaritse hakiri aciye numva ko we bahejeje kuguca kera ego papa na mama wawe Oya, bose bari muri n'abadivantiste bose ego. yo mana yanje we pasitori ni ukwihangana kwa Sanjay tuzomusengera asubire mu ruhongore rw'Imana none Eh, urabandanya ibikorwa vy'Imana canke genda senga ariko na message ndayitanga mu aka kazi k'umuziki. aho usanga no muri Ndabifata korale mfatanya barakwirukanye ubu rero muri korale barakwirukanye rero barabivuga. umukuru wa korale yarakwirukanye wese si ya ariko ni sawa impano hajya impano iragoye je ndatahura impano sani nico gituma nkunda gukorera ikiganiro c'abanyempano nangaha anye ndafise umugenzi yitwa Nakiji aheruka gusohora indirimbo na Big Fizzo ego nawe nyene ni umuntu akunda imana arasenga mugabo umenga atanguye gusohora izi ndirimbo rusangi benshi bazita ngo ni iz'isi uca ubona umenga abo mwahora musengana n'abo mwaririmbana muri korari uca umenga batanguye kukwigizayo gatonya ariko ni impano kuko babimenyera kandi babitahura yego none ibyo muba muriko Kandi muraririmba bari ivyaha birimo kuko nkanje nta cyaha nkora. reka kubesha nta muntu adakora ivyaha gusa ico dukora tuca twihana ku munsi ku munsi ariko kameme indirimbo utanga message kameme ni ubutumwa bwiza guhanura abadamu ngo ni danger b'abakobwa bashaka inoti ni danger urukundo bamaze kuruta kure basigaye bakunda inoti ku muhungu les filles ni kazi kanyu muzokwisanga babajene bose barabacitse muriko murabagaya ngo nta noti bagira ayo n'amakosa ego hanyuma rero amaproje ufise nayahe Gasani Project ndazifise nyuma y'amezi abiri canke kumwe ndabaha iyindi ndirimbo irenze gusumba harya hajanje niyo project ndabafitiye bangume hafi babandanye bashigikira kandi ndabakunda cyane. murakoze cyane rero mu kugushigikira wobabwira bagushigikire muri ubuhe buryo kugira babisobanukirwe neza Kuri YouTube bankorere subscribe abone kuri Sanjay nini wanditse Danje by Sanjay bakaguhereza ukaryoshye ngo gasigaze ukagenda no kuri Facebook ugandika Sanjay mu ndome nini unswiwe na TikTok ni Sanjay. Okay, mwavyumvise rero genda mwiyaboneshe murayikinge kandi kurayikinga si ibintu bisaba inguvu nyinshi n'akantu k'agatoko fyonda ngo akabesaje nako ni ibintu bisanzwe naho yoba yabivuze nabi naho umutuka nibaza canke ukamushimira byose ni message mwandikire ivyo umubona ko ari vyiza sava ari bibi navyo nyene ubimubwire kugira ngo amenye ico abafana bamwiyumvirako rero Sani imbere kugusezera sinzi ko hari ikintu canke hari message wobwira abakunzi ba Imuhira Media n'abakunzi ba Sanjay ego noba nibagiye kuganira na wewe Okay, ndabashimiye cyane abakunzi ba Imuhira Media ari indoto zo kubonana nabo kuva kera canke zo kuganira nabo abandanye banshigikira icyo utambagije ngira uzokimbaza hanyuma ego nikihe tugende tukivuze ko ego imbere yo kudusohorera indirimbo ya kabiri watwemereye ibibazo byose wagerageje kubimbaza ariko ntiwambagije iyomba Sani muva hehe rero aho rero nari navyibagiye kabisa n'ukuri ni mu Cibitoke mu Burundi mu ntara ya kera Cibitoke ubu barazaguye ni Bujumbura ni Bujumbura hariyo Cibitoke yari nka quartier na Cibitoke ca Rugombo muri aho habiri n'amajahe Cibitoke cyane kubera ubu vyose vyahindutse Bujumbura urumva kugira tubitandukanye ifo kushirako izo ngere bazoze kudutembera mu Cibitoke cya Rugombo nibaza nimwaza mwese mu Burundi amen
Amen, amen. Hari ahantu kera nkiri Burundi narahatembere, ni ahantu heza cane, hafise isi iryoshe, harimwo ibintu hari vyiza. Ni hari vy'ukuri urwagwa hariyo ararenze. hararenze. Nuko rero murakoze sani, reka tubasezere tubashimira cane, hama tubwira abantu ni danje bayirabe, iraryoshe cane kandi nabonye itambika neza cane. Hanyuma kandi bayipartaje ahantu hose kugira uwo munezero ntibawigumizemwo bonyene. Ego cane cane bayiha aba DJ batarayimenya kugira baze barayituvugiriza mu misi mikuru mu maboîte n'ahandi hose, kuko nabonye ari indirimbo iryoshe kandi itambika. Nanje aba DJ ngaha tuzinanye nzoyibahereza ati za muravuza ni danje bahinduke. Nuko rero muhezagirwe.